Shalom shalom bene data bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, aho muri hose Imana yo mwijuru ibaho umugisha cane. Nigira neza Divine muri kumwe nk'ibisanzwe. Imana yo mwijuru yongeye kungirira ubuntu bwo kubana namwe muri kino gitondo kugira ngo tuyishimire, tuyiragize, twumve n'icyo itubwira mu ijambo ryayo. Ubutumwa nahawe rero uyu munsi ni ubutumwa bw'umuntu ariko ahura n'ibigeragezo bitandukanye, amakuba hirya no hino, ibintu bimugoye muri ubu buzima. Hanyuma ubu butumwa rero mu kubuguha ndaza kwifashisha imirongo y'ijambo ry'Imana Imana yampaye ngo dusangire. Hanyuma kandi ndaza kwifashisha n'ubutumwa buri mu ndirimbo. Ndaza kwifashisha indirimbo mu kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza message Imana yampaye uyu munsi ngo ndakugezeho. Yesu Kristo aduhana umugisha cane. Yesaya igice ca 26 ku murongo wa 3, umutwe w'amajambo haravuga ngo indirimbo y'abacunguwe. Ku murongo wa 3, uzozigama amahoro masa umuntu akwegamika ku mutima wiwe kuko akwizigiye. Hano muri uyu murongo mufate nk'uko Uhoraho azigama amahoro masa umuntu amwegamika ku mutima wiwe. Yesu Kristo nahabwa icubahiro. Amahoro masa ni ukuvuga ngo yonyine, amahoro yonyine, atakindi kintu avanzemwo. Yesu Kristo nahabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana ntiribesha n'ukuri bene data. Umuntu yegamika umutima kuhoraho azomuzigama amahoro masa. Ico kintu mugishire ku mutima. Reka dukomeze n'indi mirongo. Yesaya igice ca 3, umutwe w'amajambo haravuga ngo ibyago bizanwa n'ibyaha. Ibyago bizanwa n'ibyaha. Ako kantu mugafate. Ku murongo wa 10, Yesaya igice ca 3 ku murongo wa 10 haravuga ngo mubwire umugororotsi ko azomererwa neza kuko azotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuje. Ku murongo wa 11, umunyavyaha azobona ibara, azomererwa nabi kuko azogererwa ingero y'ivy'amaboko yiwe yakoze. Mubwire umugororotsi ko azomererwa neza. Aka kantu mugafate. Imana yavuze ngo umugororotsi ngo bamubwire ko azomererwa neza. Iri ni ijambo Imana yivugiye. Mubwire umugororotsi ko azomererwa neza kuko azotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuje. Twikomereze. Zaburi igice ca 34 duhere ku murongo w'indwi haravuga ngo umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha akabarokora. Nimwumvirize ko mumenye yuko Uhoraho aryoshe, hahigwa umuhungirako. Nimwubahe Uhoraho yemwe abera biwe kuko abamwubaha batagira ico bakena. Imigunza y'intambwe ishobora kuburanirwa no gusonza, ariko abarondera Uhoraho ntibazogira iciza bakena. Yemwe bana bato, nimuze munyumve ndabigishe kubaha Uhoraho. Ninde agomba ubugingo akipfuza kuramba ngo azabone ibyiza? Uzubuze ururimi rwawe goye kuvuga ikibi, n'iminwa yawe yoye kuvuga ibyo guhendana. Tandukana n'ibibi ukora ibyiza, rondera amahoro uyakurikire kugira ngo yashikire. Inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi, n'amatwi yiwe ayabangira ugutakamba kwabo. Igitsure c'Uhoraho kiri ku bakora ibibi ngo ahenebereze ukwibukwa kwabo mw'isi. Abagororotsi baratakambye, Uhoraho arabumva, abakiza amagorwa yabo yose. Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Azigama amagufa yiwe yose, nta na rimwe rivunika. Ibibi bizokwica umunyakibi, abanka umugororotsi bazocigwa kwiteka. Uhoraho acungura ubugingo bw'abasavyi biwe, mu bamuhungirako nta n'umwe azocigwa kwiteka.
Korale Gosheni y'i Musanze, Yesu Kristo ayihe umugisha. Ni message nari mfise kino gitondo yo kuguha muntu uri kuranyumviriza, ukaba uri kuhura n'ibibazo n'ibyago n'amakuba bitandukanye. Ubanze ucunge neza, ucunge yuko umubano wawe hagati yawe n'Imana umeze neza. Umubano wawe n'Imana ukaba umeze neza, ibyo byago uri kuhura nabyo nta kintu na kimwe bizogira ico bigutwara. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ko atagufa na rimwe ryawe rizovunika. Yesu Kristo nahabwa icubahiro. Imana yo mwijuru ifise igituma iri kirabireka ivyo bintu ngo bigushikeko, ariko ijambo ry'Imana riciye mu ndirimbo riratubwiye abana b'Imana bubaha Imana uko babayeho n'ivyibagenera, yuko ari abantu babayeho mu mahoro. Imana yo mwijuru, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo izozigama amahoro masa umuntu ayegamika ko mutima. Hanyuma rero ukaba umubano wawe n'Imana utameze neza, ucunge urabe neza katari vya vyago bizanwa n'ivyaha, kuko navyo twabibonye ko hari ivyago bizanwa n'ivyaha. Yesu Kristo abaho umugisha cane. N'ubu butumwa nari mfise kino gitondo ababwumvise mwese, Yesu Kristo abahezagire. Mana Data wa twese uri mwijuru, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo turagushimiye, turagukenguruka ingene utugiriye neza Mana. Kino gitondo ngiye kutwibutsa ko abakubaha atakintu na kimwe bazokwigera bakena. Mana yo mwijuru, turagushimira urukundo dukunda, uburyo twiyegerezanya ubugwa neza, ukatwereka Mwami Yesu Kristo ibyiza biba mu kukwegera, ibyiza biba mu kukubaha nyakubahwa, nuhabwa icubahiro. None Yesu, tuje imbere yawe, ntaco turi ntaco tumaze mu nyonga zawe, dusabye ngo tubabarire ibyaha dufise. Amaraso ya Yesu Kristo yeza umuntu umwe wese Mana, uce ururukubane natwe. Urakoze rero nyakubahwa, ukomeze utuzigama utuzitirira. Turakwiragije uyu munsi wose Mana, turakwiragije tukuragije n'ibiri imbere, twe ntavyo tuba tuzi ariko ububizi. Ukomeze utugirira neza, byose biraba uko ushaka. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wacu ndabisavyemwo, amina. Yesu Kristo abaho umugisha. Murakoze.